GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Akamuna, Jukuri, Akamuna, Akamuna, Jukuri, Akamuna, amacakubira fatiye kumadini. Amacakubira fatiye kunarana moko. Amacakubira fatiye kumadini. Kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri. Nakamuna Nakamuna by'ukuri. Erega umunyeshure mwiza nuhigishwa na mwarimu akamenya. Siwe wambwiye ko mwijuru tuzitaba ku yacu atapapa naka canke mama naka. Sawa, jewe igi wanje parfum ndiko ndarimenyera. Nawe menyera gwawe kanyana. Wewe ko misi yose uri mpamagara parfum. Hari igisebe birantera. Paru uko ni kugize. Mbega aho impeta yawe iri hehe? We gwawe iri hehe? Gwawe iri he? Usigaye ugenda wigiza agasore mwibarabara siko? Ntandi muntu numwe gukema kuri umuntu umugabo. Erega ntawe uteragira ibiharage ngo yimbura ibigori. Imbuto itewe niyimera. Uko ushaka yuko urugo ruzomera niko ruzogenda. Edaher, kuvugana nawe birandusha mu mutwe bikamfata akayaga. Ibintu birandambiye Bikira Maria mawe uruguru ndabona ko rushigaraye ku nkingi zibiri. Urugo ndabona ruranca mu menye y'intoki kandi mugabo ije nabaye inkweto y'amarere. Ndabona ko ntagize ikintu nkora ngo ngarure imana ikiri hafi. Ndashobora gusanga naje nabiye amacakubira fatiye kunarana moko. Amacakubira fatiye kumadini. Kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri. Nakamuna Nakamuna by'ukuri. Nakamuna Nakamuna by'ukuri. Madame, bigenze gute? Kwagiye umeze neza unezerewe nkaba mbona ugarutse umenga uragwaye. Iyo mfuma ngwara ariko mbanyana ndagwaye. Ngwaye agahinda, ngwaye intuntu. Urazi ko kese yaje duhuye. Kese y'iwacu? None wagira nuwahemuta. None ntibari nyina wiwe kubera utamufashe ukuboko ngo muzane. Wibaza rero ko ari gupfa kuzana. Mutabo burya nibangaye imbaga nkabagaye intege. Yirutse ariruka
nukuri n'umuntu yari kumutuma indege ntiyashobora kumufata. bari kurubwiraho mari kumwe abantu bari hafi bakamugufatira ntibari nyina wiwe. Umviriza rero bamufata cyane kibaye igisuma. Je ko nari niviriye gusenga nari kumwe nande kandi ibintu byose w'ingorane ufise ibintu byose ugomba kubishiramwo inguvu wamugomba gukoresha inguvu. Ibyo nibyo byatumye n'abana banje bomoka. Guwe ntuze gukora ikintu wiyumviriye ahubwo mutama ndakubwira burya ibi bintu twebwe twikwegeye burya na Kamuna urabe neza mutama urabe neza n'ukuri tubivemwo uraze kesi igihe yari amazi atamuntu amukubita ijisho atawumubona ndamwipfutse n'ubundi yaragiye. Erega mutama nuko twe twatwaye ibintu cyane tukabikomeza tukabima uburenganzira bwo kwisigura cyangwa bwo kutuyagira turabima uburenganzira kandi ari ubwabo. Ibintu byose twe nawe turabikomeza tubigira ibintu byatari. Burya umwana mutama ndakubwira umuhana agaruka ntumuhana agenda. Je nyine abana banje ngaha jize n'abana banje. Mbega kubwire mama Kesi reka kwicwa n'agahinda urya mwana arakuze amayira niyamuhinduka azogaruka kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uvuze gute muta? Uvuze gute? Umviriza rero ndakubarira nukuri ndakwinginze abana banje bagaruke dusubire tuyage tuname rimwe kandi ndagutumye nka seruko ukabona ibi bintu utabikoze ntiwibaze ngo umuriro ugiye kwaka ngaha tuzoshobora kuwuzimya twe nawe kandi je ntituzoshobora kumvikana. Je nabonye abana banje ntibishoboka. Je nshaka abana banje. ni karibu rwose ni kuri Beri wari waduhevye. Ariko rero mana ni kuri musi cyane numva ubwo Beri cha ko tuzindukiye gati ubuzanye ka message kava mu ijuru gasha nka kera we ko ndakwizeye n'ukuri wahora uvugishwa ukerekwa ukabona n'amahoro ka Beri. Samahoro gusa ahubwo n'amahonda arimo. Bujye mu ijoro Imana yangendeye ndota mbona turi batatu kunyene twicaye ngaho iwanyu muri saro. Nkabona parufe ko akansengera aho nikanguriye rero ndavuga ntizi ndoto nubwo ntazisobanukiwe ntizibuze ico zisobanuye niko gucafata umwanzuro ndavuga ntireka nje kubaramutsa. Uko rero niko nisanze mu rugo rwanyu kandi rero ntugire ngo ndapfa ngaha mutansenge. Nukuri izo ndoto zirisobanuye neza. Uyu mushinga ntahe wanje uyu yo nukuri yarahawe ikintu cyo gusenga aragifise sivyo arondeza biri mu mutima. Beri uyu arasenga je niyasengeye yo man mba numva umenga nashitse no ku buriri bwo mu ijuru. Ego nukuri nukiri kibazo ahubwo mugabo reka mbanze simbere mu gikoni nuhire sisange bizigiye hanyuma nje ngaruka tugufukamire dutarika ibiganza no kuri twambaza Imana iguhezagira. Ahega bra hano hari Imana ndaje. Umugore wanje uramunzi ahayoza akatubona dusuka kwa marike. Ceceka parfait uri kurandatira umugore je none sindi umugore akabizu kamwe ndagusabye nitongo nzaba ndagusabye. Beri reka ntumwegere Beri reka ntumwegere ndagusabye sivyo ahantu ubona ko dukutse. Parfait je sindi ko ndifata nk'umwana
ushaka ngende nicare muri iryo nzu ndayigume mu jenyene nawe wicare ngana umugore wawe ese kuri baza ko ndagukumbura wa mwe reka basi ndakubwiza ukuri hajya parfum ko wisona hamgabona izi ni nkumbu zatumye nza ngaha sinigeze njyama mu mutwe wanje huzuye yo parfum gusa izo ndo tomva nari kuzivuga ngo jewe nerekwa byahe nari ndagukumbuye parfum urabizi yuko twavuganye ko uzozura ntahira uturaza kundaba mugabo waciye uduri yicara ngaha muri inzu yawe n'umugore wawe jewe uranyibagira hariya ngo nta naho tuzinanye jewe narenda vyimba mu mutima wagira uturike kubera inkumbu navuze nti sambiri ntintanga ntashitse mu rugo kwa parfum iminsi ibiri yose iheze nakubona ushaka je mfire muri ryanzu jewe umwana wa mugenza wawe nicwe n'intuntu wajya ntigikunda reka numwegere beri reka numwegere ndagusavye sivyo genda wicare hajya ndagusavye jewe sinanse kuja kwicara hajya nta ntambara naje gutera mu rugo rwawe ico nkeneye parfum nuko kugura umutima wawe jewe berize nkiyinjirira nkagukura uwo mubabaro Kamuna yaguteye Kamuna ninde Kaundi urukundo ruraboreza kurusha inzoga uzi ko nashaka kuvuga kanyana nkasanga mvuze Kamuna sawa ivyo reka tuvyihoze reka nisubire kwicara aho nari nicaye ariko parfum nta kumuntu wanje nta kintu kimwe kuza ngaha nzokoma ndiko ndababwira ko nerezwe Nina ibintu muye navyo muri ryo barabara sinzi ngo ndabikubwira mpereye hehe Kesia ubaye iki bigenze gute urazi ko nakubwiye ko ngikura mutsa wa mugenzi wanje ndikore nditahira ndi muri yo quartier nyene yiwabo nze ntubirana na mama Nina nabuze ukuntu nifata ndavuga nkora iki kuko sinaniteguye guhura nawe ni ibintu vyabaye pas surprise icyo nakoze nirotse niba yabonye iyo naciye niba yambuze ntumbaze ibyakurikiye rero mwana wa mama kurugutura amatwi ndakubwire kubw'imbabazi z'Imana kandi unyumve ndakwinga inzu ntahure urabona wa mugambi wacu twateguye gukora mbabarira ntibigikunze ko je ndawukora urazi yuko twateguye kubikora mu ibanga none raba mama yamenye ko ndi hano Nina umbabariro nyumve kandi unahure kuva mama yamenye ko ndi hano uyu mugambi Jesse shaka kuwukora kandi nukwinda gusabye ntahure icyo ndagusezerana ni kimwe ikibazo cyawe ndakizi ngiye kugifata mu ntoki ndagikurikirane do A a Z bibaye na ngombwa nzoguha umuntu agufasha ariko jewe bibaye ngombwa ko subira iyo nahora nawe uri mwana wa mama Kanyana wanje we za uzi ko watevye mu gikoni reka vuga narisanze neza na neza duhorage twanje dutanguye gufumba neza na neza habuze gato sanga uduharage twanje tugira twigira amafiriti uzi n'ikiro c'ibiharage yo kigezeko wa muntu we reka vuga nje mbaza kubihereramwo ashi utahabangukira hewe ujya rero nari nshaka ngende naye amasengesho nayahejeje ego uvuze ngo muraje gusenga oya namwe n'ukuri nyamba mubaye bupepe Yesu akakanya bamutelefone hariya connection ziruzuye yemwe ntibicika ujya kanya abaramukanya barateba ujya gusenga si ugusaragara hajya je ndazi ko Imana yatwumvise nukuri beri ndagushimiye cyane ko wadutembereye madamu rero nabatera dutambwe abashikane ngaho kwirembo ego naza mperekeze ngabo je numva umengo nashaka ko namwe mu mperekeza niyumva ibiro byo guherekezwa n'abantu babiri suko none
sheri ko tugiye kwitegura ni vyize gaturindire papa na Benita baze tugende mu rubanza sivyo kandi wari ikintu wambwiye ko migisha gutuma utarambwiye batubwiye ko hageze gutanga amahera ya minerval mama we arangise afite ibintu byinshi mu mutwe sawa tuzigendera twaye sivyo sawa Beni ndiko ndarota cyangwe kumbe unciye iruhande ufunze ibitambara uvuye gushyiramo ibyo bintu bitsivye mu mutwe mbega ivyo navyo zibizirikwa ku maboko navyo nibiki impuzu y'akaboko kame Gabeni uri umuntu agashambara amande bavyeyi Gabeni mama iyi mpuzu twaye sinambaye sinikwijije impuzu igera ku birenge none Gabeni wikwijije hasi hejuru gahena ivyo bisigura iki aho tuvangura mbaye Mama Beni, uyu ni Benita ndiko ndabona muri iyi nzu yiwanje. Aka Kamuna katanguye mu nzu yanje gari. Papa Benedi bibona uku sinzi ivyo ari vyo sinzi ndayimo yamuteye umvize muho wanje ndaguhanura cyangwa menda kwaze kintu kimwe uri kuriraba nkaho twojana mu rubanza rwa hehe abantu bo kubona uri umwana w'abakozi b'Imana kwa bishop bakijijwe ubanose wagucaye ndakubaza ikibazo uri kurakora ibintu nk'ivyo imbere y'umwana ubona ari ihendero uri kuramuha Benita, ni wewe usigaye wambara gutyo vyatanguye gari. Mbega urazi ivyo bintu wambaye wishitse ku maboko impuzu zigufasha umubiri ibintu vy'imishatsi amahereni ndabona niyo nzi uri kurafata ejo nzosanga nayo ni wayashizeko ibintu biri ku maboko ibimenga ni bidete ivyo ntuzi ko ari bizira mbega ivyo niko ndabona ku mutwe n'umushatsi wawe canke n'ubwa bw'ingurube baguterekeye ku mutwe umviza nakubwira ikintu kimwe ukabozi ko umwana wiwanje sindasubira kubona ivyo bintu biri ku mubiri wawe oya reka jewe ndababaze umushatsi wasuka canke wareka hari ico twaye Imana umushatsi utavuga udatukana udakora icaha niwo mubona iminsi yose mwo kwigisha ko mu rusengero hama kukijanye n'inyambaro none Imana n'umunyamideli mwe yarabahaye urugero rwo kwambara ko twicara ducira imanza abandi bantu gusa tutazi imitima yabo abapasteri birirwa baramarana badacana uwaka kwiyi imishatsi atayo bafise nabo babiterwa niki Benita urazi ko utagirindera wewe sigaye mvuga ukavugiriza Papa ndagukunda kandi ndakubaha ariko ndababazwa n'ukuntu munanirwa no kutwigisha gakiza ndababazwa n'ukuntu muza kutwigisha imigenzo y'amadini n'amacakubira afatiye ku madini erega mwebwe hari ikintu mutaratahura neza ufatiye ku mugani Yesu yigishije avuga yuko icingiye giciye mu kanwa atari cyo gihumanya umuntu ahubwo ikimusohotsemo ari cyo gihumanya umuntu burya yarafise ikintu ariko arigisha kuko muri Matayo igice ca 15 ku murongo w'19 havuga ngo kuko mu mutima havamwe ivyiyumviro bibi ubwicanyi ubusambanyi ubushakanyi ubwivyi kwagiriza abandi binyoma ibitutsi ngo ivyo vyose nivyo bihumanya umuntu ngo ariko kurisha intoki zidakaravye sivyo bimuhumanya none gapapa we kuri umukozi w'Imana aho bashatse kwigisha iki erega ububi ntibuva kwiye nyambaro canke imishatsi erega n'abadafise iyi mishatsi barakora ivyo vyaha niyo mpamvu tudakwiye kuzaducira imanza abantu okay ndumva usigaye wigira umunyabwenge w'ivyanditswe warasomye urasomorora nagenda kubwira ikintu kimwe Bibiliya iyo yitwaye nabi ni nk'ishyamba utemberamo kazimira kuko Yesu yavuga ngo handitswe ngo na Satani akavuga ngo handitswe ngo Mama Beni jewe sindiko najana n'umukobwa wawe kuko yo mara maza amandi bakozi b'Imana umukobwa yishushanya n'abisi kuko ni jambo ry'Imana rivuga ngo munzojana nabemeye rero mwe ko mukinyemereye haguruka tugende hanyuma umukobwa nawe yisigire gusiba dushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo na Kamuna turahuza harabandara Kamuna dushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo na Kamuna turahuza harabandara Kamuna
imbere imwe mu mbizi bahora imbere ngira niyamivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutize Imana tuzovuga ibi nakamuna ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna mawe narinde kubabwira yuko byatunganye ni karibu ku meza Imana n'urukundo ikorera mu bumwe Imana n'urukundo ikorera mu bumwe uvuga gute gukunda Imana hamukanga abantu uvuga gute gusenga Imana utagira ubumwe ereka nakamuna by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna Sing. Sing. Izina rya Yesu. Sing. 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 Kanya. Kanya. Sing. Izina rya Yesu. Kanya. Izina rya Yesu. Sing. Sing. Izina rya Yesu. Kanya. Mama, who are you? Who are you?
Ma, ubaye ikiga. Mara. Yesu. Zanana n'ibinyabugingo byose byo mu ijuru. Bize biturira abazimu bangaha. Nudusige ngatwenyene nitwashobora ma. Oya, ndagusaba. Oya, Yesu, ingo. Abaye ikintu. Oya, mama nudusige. Mama yabaye iki? Yari parajya hajya. None yari karajya cyaca meruko. None sinzigene sanze kandi yarakomeye. Mama. Reka duhamagare iki cyose. Sinzigene mwabaye. Mwamamaga abantu ngo basenge aho kujyana umuntu kwa muganga. Ibyo byihuse. Reka mpamagare iki cyose. Mama ntacuba mama ntacuba. Abazimu bashe batokobera mu izina rya Yesu. Alo King, turagize ikibazo gikomeye cyane. Ishitse nsanga mama imeze nabi bambwiye ngo yari karafungura hama yarembye cyane gose sinzi cyabaye nanje. Yego cyane. Yego. hari isezerano baduhaye uravuga ngo nitwagikwizera tuzorambika ikiganza ku barwayi bakiye. Izina rya Yesu Kristo impamvu nsenge umubyeyi wacu ubushobozi bw'ubwiza bwawe ngo bumanuke. Alo mawe. Ewe. Yo. Wamuturakaze. Uramurikase. Double favor without limits. Films, good news films, double favor without limits.